ari ibintu atari byo gukinisha. Urabona imvugo y'abatutsi batanguye kuzana ngo hari ibindi bifuriro rusange bihambwemo abatutsi nyabifuriro bovyerekanaga ngo bantu nanturuwa bishwe nande ko aribo barengeye ku mukuru w'igihugu bagakerera bagafata abashikiranganje bagafata abashinga amateka leta yose bakayicira rimwe izo mbwebwe. Ahubwo ivyo umuntu atibuka cyangwa umuntu atamenya. Yitwa Cloude Nduwimana yarabaye rurangiranwa nga mu gihugu c'u Burundi kubw'amajambo bamwe bita yuko hari gucanishamwo abanyagihugu, yavuga yuko ari amajambo y'urwanko rw'abatutsi. Cloude Nduwimana aragirizwa kumena amabanga y'abategetsi muri CNDD FDD. Amakuru adushikiye kano kanya nuko uyo Cloude Nduwimana ndiko ndababwira ngaha ari mu yabira. Amakuru yihuta dushikiye avuga yuko Cloude Nduwimana inyuma yaho arekuriwe kuri ubu yasubijwe mu Ibohero. Turaza gukurikira ivyo yagirizwa ndetse n'apfungiye, tuze kuraba icoba cinyegeje inyuma y'ipfungwa giwe, ndetse tuze no gukurikirana twumvirize amwe mu majambo y'urwanko uyo Cloude Nduwimana yagiye akunda gushikiriza abicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse tunarabire hamwe amwe mu mabanga yamennye y'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi bivugwa yuko ngo yoba ari vyo arazira. Turafise kandi n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa ijyanye no ngaha mu gihugu. Nkaba rero ndabaye ikaze mwese tugiye kubana, ndaziko mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu tuba turiko turabashikiriza. Niba utarafyonda kuri sabone ufyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru be mu bambere bashikirwa nayo. Nakengurutse ku banywanyi bacu muri imbere mu gihugu, abari hanze y'igihugu mu bihugu vy'ababanyi, abari mu bihugu vy'amakungu yakure mwese ndabahaye ikaze. Inkuru iriko iravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse abatari bake boba batanguye kwibaza ico uyo Cloude Nduwimana yoba ari karagirizwa. Ese nayo mabanga akomeye y'abategetsi b'u Burundi umugambwe CNDD FDD yoba yarashize ahabona vyomba biriko biratuma inzego zigendereza ngaha mu gihugu c'u Burundi rimugenda ko cane. Amakuru dufise nuko kuri ubu turiko turavugana Cloude Nduwimana yasubiye guhagarikwa. Nkuko bamwegereye babivuga, uyo Cloude Nduwimana yahagaritswe ku muhingamo wo kuri uyu wa kane. Akaba yarahagarikiwe ku gituro c'amamodokari co mu gisagara ca Bujumbura, akaba yarahagaritswe n'abakozi bigendereza ry'u Burundi. Uwo asanzwe azwi ku majambo mabi akwiragiza yo gutyoza abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi, Nduwimana yari yarekuwe mu ntango za kuno kwezi, inyuma y'ukwezi kurenga yaramaze apfungiwe mwigendereza nyene. Mu makuru dufitiye ivyemezo ndetse n'icatumye Cloude Nduwimana afungwa n'amajambo akomeye yagiye ashikiriza bivugwa yuko ngo yoba yarashize ahabona amwe mu mabanga y'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Cloude Nduwimana akaba yahagaritswe igihe yari kumwe n'umwe mu bo mu muryango wiwe, akaba rero yari amuherekeje atera aja mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, aho asanzwe abanyene. Mu makuru kandi yadushikira avuga ko umuryango wiwe uvuga ko utazi icatumye ahagarikwa, ngo coba ari ikibazo co kugatwe ku muntu ku giti ciwe. Bamwe rero mu muryango wiwe bavuga ko yoba yafashwe n'ibimuraba ku gatwe kiwe, ngo kuko uwo munywanyi w'umugambwe CNDD FDD azwi ku bikorwa akora, avuga ku bijanye n'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abahutu benshi gusumba abatutsi, akita ubwoko bw'abatutsi ibinywamaraso bitegerezwa kwirukanwa mu Burundi. Yoba rero yakoreye ivyoba ngo rero yarakoreye kuri dosiye ivuga ku muntu yegereye umwe mu bihangange mwigendereza Alfred Inosa Museremo. Uwe niwe kandi yamuhagaritse mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Ikibanza uwo munyamabanga asanzwe ari umunywanyi wa CNDD FDD yoba
agifungiwemwo ntikiramenyeshwa, ariko amakuru yo kwizera akaba avuga ko yoba afungiwe mu busho bw'ibiro bikuru vy'igendereza mu gisagara ca Bujumbura. Hari haheze rero indwi zirenga hafi zibiri Cloude Nduwimana yari yemeje ko yagaburiwe uburozi mu mwanya amaze apfungiwe mu gasho k'igendereza, mu nyuma ahava arabivuguruza. Amwe mu majambo akomeye cyane Cloude Nduwimana yaheruka gushikiriza arimwo ibikomeye vyoba ari na bimwe mu vyatumye atabwa muri yompi agasubira guhagarikwa. Ngira tubanze tuvyumvirizeho, twumvirize ayo majambo yoba yamukozeko ndetse n'ukungene atyoza bamwe mu bantu ngaha mu bategetsi ngaha mu Burundi, ndetse tuza no kuraba amajambo y'urwanko yakwiragije, na cane tuze no kumviriza ico yazize n'abategetsi bakomeye yoba yarashize amabanga yabo habona ngaha mu Burundi. Duheje kuvyumviriza ndacangaruka tubandanya n'izindi nkuru ziriko ziravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari ibintu atari byo gukinisha. Urabona imvugo y'abatutsi batanguye kuzana ngo hari ibindi bifuriro rusange bihambwemo abatutsi, nyabifuriro bovyerekanaga ngo bantu nanturuwa bishwe nande, ko aribo barengeye ku mukuru w'igihugu bagakerera, bagafata abashikiranganje, bagafata abashinga amateka, leta yose bakayicira rimwe izo mbwebwe. Ahubwo ivyo umuntu atibuka cyangwa umuntu atamenya, ese umwanya abasha twatabija kuganira n'abajenosidere vraiment. Leta yari y'abahutu no bari batowe mu matora. Menya mihimbiri ko badakeneye gutwarwa n'abahutu bahitamo kwica abatowe bose. Ni gute bahindukiza iyo leta nyine itari igihari itanabaho yari yishwe, bakavuga ngo iyo leta yarisha abantu? Yabishehe ku gisirikare cyari mu bwoko bumwe bwari mu izongegera z'abatutsi, zombwebwe ko zizigwa zifata abantu zikerera igihugu cyoze gatana hamwe hadahambwa hatabureye abahutu ku gahinga. Abo bavuga ngo abatutsi bishwe ngo bahambwa mu binogo rusangi bari hehe? Raba mu kibimbi ijya nzu babubakiye, igihe narakaburi canke n'inzu yiratiro. Raba ibuta ijya ni force commune. Abo ku ruvubu bahambwa, imashini ikaca ko hejuru, bamwe bagahambwa babona, ivu rikabaza mu maso bakanura. Hari nabo wasanga mu kubakurayo bashize amaboko ku mutwe, biboneka ko bariko barababara cyane, baboze amaboko afatanye n'agahanga. Imihimbiri zirasama ivyo itazi gusa. Aho rero kwanda babweje basubira ivyo babweje. Umviriza dukura imikino, umuntu wese yitwa umupatriote, umuntu wese yitwa akunda igihugu, umuntu uri mu mahanga, nube umudiplomate w'u Burundi, nube umwambasaderi w'u Burundi, vugira igihugu cawe. Izo mbwa ziburi jambo, amafoto arahari hirya no hino, ni binogo rusangi byahambwemwe abahutu gusa, nta mututsi yigeze yicwa nande. Ko bamaze kwica Ndadaye bace bagenda bagafata abatutsi bose bakabakura mu misozi, bakabashira ku makomine, bagaca babaheza amabati, bakabubakira amazu. N'ubu hakaba hari habakibibamwo n'ivyo bigwati babashiriyeho, hamwe birara mu misozi ari kwica umuhutu gusa, atamututsi n'umwe asigaye ku buryo ngo bahava mwihendako. Ivyo muravyibagira. Hama baje ngabo babwejagura izo mbwebwe zibweje ivyo zibweje ngo hari abatutsi bapfuye aribo babicira. Umuhutu ko yari kanyaga amagara ahunga, uwo mwanya guja kwica umututsi yarakuye. Hama ngo reconciliation nyabaki. Uwaje kuri reconciliation mu genocide. Nta muntu yakozeho nyabwoko ahabwa ikigongwe. Abantu barasa bagafata urusengero rwuzuyemwe abakirisu bakabica, guhera ku mupatiri bakamwica n'ababikira. Abo n'abantu bo kuvuga ngo twogerana ibiganiro ngo hama reconciliation nyabaki. Abantu bafata isoko bakayirasa yose. Mwibagiwe byabaye Muyinga. Barasa mu iparuwasi, musenyera akava agatungwa nayo yameze akava mu Rwimbwa. Mwibagiwe byabaye mu Rusengo mu Ruyigi, mwibagiwe byabaye muri Eveshe mu Ruyigi. Barasishengero cyose bakarirasa.
mwibagiye ibyabaye ibubanza bakarasa isoko, ibyabaye mu Cibitoke munyeshenza bakarasa isoko, ibyabaye mu Cibitoke yitwa Murambi muri commune Buganda bakarasa eglise yuzuye abantu. N'ubu Kinogo ariho kiri. Hama ngo mari reconciliation nyabaki. Ahubwo ubutungane bw'u Burundi simbona ico buriko burakora. Ubwo butungane bw'u Burundi simbona ico buriko burakora. Kubona bakoze ibi nk'ivyo bacidegembye. Wibagiye abanyeshuri biciye muri kaminuza bazira uko bavutse. Ababikoze n'ubu bakaba bacidegembye. Wibagiye amahano yabereye mu Nyakabiga bafata abanyeshuri b'abahutu baja kubicira mu Nyakabiga. Cibitoke Ngagara Musaga ugasanga gasanze sheke kamwe kafasha abahutu 200 bavuye muri rirare bacoye ibintu ku makinga kagatondekesha umurongo kagenda kica. Aho bose baraho baridegembye. Bigenda gute nk'umuntu yakoze amabi nkayo agume yidegembya hanyuma uwivye gitoka agafatwa gafunga. Uwivye gitoka uko ashonje agafatwa gafunga. Uwusopye telefone wundi mu modoka canke mu isoko agafatwa gafunga. Ariko washesha amaraso y'inzira karengane turaba nk'abantu bishe bajya abanyeshuri akamaze gufatwa umuntu umwe gusa muri Université y'u Burundi. Iri si barasa kamara amazi. Urabona aho bageze rero ubu babonye ko ivyirindwi na kabiri bibokereye nako urabona ivyo iryambwebweze none icaye nzi nyakwicara ku mahwa nyakwicara ku giti ariko yasamanga ivyo yasama ngo nabahutu babanje kwica narakoze itohoza rikwiye abumviriza ibiganiro mwaravyumvise nta muhutu yigeze afata umupanga ngo ateme umututsi 72 bajya bamurere yari misore y'abatutsi yashizweho na Micombero. We warabonye baroberi botera igihugu cyose intambara igatangurika indera 5 umwe afashwe canke ngo batane mu mitwe n'abajejwe umutekano. Ibi n'abatutsi bagira nari ubwenge bagira. Warabonye igihugu gitegwa abantu bakarimagurika ngo hebarisha abantu ntihabe n'umwe afatwa canke ngo atane mu mitwe n'abajejwe umutekano bwete basi ahanye naka habereye intambara kuri bamwe batera igihugu. Intambara aho tumaze kuzigwana katari gake komona no batutsi baguma baza gutera bavuye Kongo abandi bazananye mu Rwanda ntubona ko dutana mu mitwe abafatwa bagafatwa. Niwe abantu bozana ni Kongo ari amayi murengo baje gutera igihugu bakarenga Tanganyika bakayicamwo igisirikare kikabareka bakaza bagashika Inyanzarake bakaduga vugizo bakaza iryo joro nyene ngo bari mu gisagara ca Bujumbura centre ville imwe muzi ngo batereye ajya rugura katedrale ngo bishe umusirikare wa Micombero Kinyomvye. Aho nyene Kinyomvye agaca yitwa umusirikare atazwi umukapiteni muzima umutiredelite afise imodoka yo ku Kirimba ariko ngo yabaye soldat enkone. Ubwo bwenge bw'abatutsi mwe burabutahura ariko mwana atari bigugu bitereya ariko zeno kaza karasama ivyo kasamanga iryambwebwe kabweja ngo nabahutu batengo hama leta kuja kugira repression. Iryo joro nyene bica Kinyomvye iryo joro nyene niho bica umwana w'umwami Ntare wa gatanu uwari procureur general ngo yarashwe n'amasasu bari baje kumuribera ngo bamujane mu migwi Rwanda. Ariko abonyene bavuga ngo bari baje kumuribera abari mu gisagara ca Gitega ntibigeze bumva imigwano hagati y'icyo gisoda cy'abo batutsi nabo bari baje kuribera umwami Ntare wa gatanu. None barasisa amasiransi ico gihe siransi zari bwabeho hobe ikirobere cyo mu Burundi n'iryari higeze kigira siransi iyo tukizigira nyene twari izo mbugangira kwa kuzitoza intoke. Haguruka umwe wese ahari iyo mikini hagarare tugomba kubavira hasi ibyo bakoze birakwiye nibere gutukina ku muvyimba bariho bafise base na banyina twatabo tugira bariho bafise abo bavukana twebwe atabo tugira kandi ari bo nyene babisha hamaze kudukina ku mivyimba. Urazi kubura umwana ugasigarurira uwundi mwana mutoyi wawe imfuvyi kareri yindi kandi mwese atanu mwasumba uwundi. Urazi gukwicira umuvyeyi ufise imyaka 7 ugaje usigarura rero w'imyaka 5. Urumva ayo magorwa twagiye tubamo hamiyo mihimbiri baze barasama ivyo basabanya kugwa mwe wese.